Ugukingira isi ndimwa mu guca imikobeko, gutera ibiti bikinga inkukura, kugwiza umwimbu biciye mu kurima kijambere, gutera ibiti bibana n'indimo, ni bimwe muri vyinshi abanyagihugu bafashijwe n'umugambi PAGRIS ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe IFDC, ishirahamwe twiteza imbere n'ubuserukizi bw'ingoma y'Abahorande mu Burundi bashima ko bashobojwe. Nko ku mutumba Mubimbi muri komine ya Isare ni mu ntara ya Bujumbura, abanyagihugu baho barashima ko basigaye bashobora no kurima muci bifashishije imigende y'amazi bubakiwe n'uwo mugambi biciye mu kugomera amazi. Ku masho yonyene sishobora kuja muzi y'umwimbo udaya amafaranga angana n'ibihumbi 600 canke 500. Nko ku ntore nazo ndashobora naho nyene kutaja musi y'umusaruro udaya amafaranga angana n'ibihumbi 700 canke 800. Uno musi bishije nkarima ahantu hari mu turengarenge. Munya yuko dukurako utwo turya nizo ngurisha nkasanga ndaronse amafaranga ndikenuye ku mubiri wanje n'uwabana. Abo banyagihugu bakamenyesha ko muri iyo migambi yo guteza imbere uburimyi baterereye inguvu n'umwanya. Ikindi ngo nuko biteguye kubungabunga ingabire baronkejwe n'umugambi PAGRIS naho utobugihari. Dukotiza amafaranga 1000 kuyinga misi yose buri kuwa gatandatu. N'amafaranga yo gutegura ejo haza ku bibazo bishobora kudushikira mu bikorwa byacu vya misi yose. Zikangisho baduhaye nizo tuzoguma tugira. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Mubimbi ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'iterambere arashima cyane intererano y'uwo mugambi PAGRIS mu iterambere ry'iyo komine ku mitumba itandukanye. Haribonekeza ikibirana ryo mwimbu ku biterwa na cyane mbumbarugo. Iyo bashoye mu masoko kandi komine irahungukira kuko uwashoye wese atozwa amatagisi. Akemeza ko uwo mugambi PAGRIS abanyagihugu bamaze kuwugira uwabo ngo naho uzoba warahagaze biboneka ko ibikorwa vy'iterambere vyo bitazohagarara. Ahandi ibikorwa vy'umugambi PAGRIS vyaranguwe ni ku mutumba Gatobo, aho naho ni muri komine Rumonge intara ya Burunga. Naho nyene abanyagihugu barashima iterambere bagezeko. Turaronka umwimbu mwinshi, umuntu akagura inkoko, akagura impene, kandi dushobora no gushora twarose umwimbu mwinshi tukagura n'ibindi bintu tudafise nk'amasoko. Arashima kandi amazi meza baronkejwe n'uwo mugambi kuko ngo bapfunyirijwe urugendo rw'aho bavoma. Mu kuronka ayo mazi abanyagihugu bo ku mutumba Gatobo ngo baraterereye mu kwegeranya amabuye, umusenyi no mu kwimba ibinogo. Ibi vyose biriko birakogwa baramaze gushinga amakomite. Ayo makomite rero niyo acagaruka akabungabunga neza ivyo umugambi wa waranguye kuko bigaruka bigirira akamaro twebwe abene gihugu bo ku mutumba. Umukuru w'umutumba Gatobo nawe nyene arashima akifuza ko ivyo bikorwa vyo kwagurirwa no mu tundi turere tw'uwo mutumba. Rero uwo mugambi uratungani mbere uranaduheze tukifuza ko nepfo hariya hepfo hariya abayene gihugu amazi yo basangayo. Komite zijejwe gukurikirana ibikorwa by'uwo mugambi PAGRIS co kimwe n'inzego z'umutumba ngo bakaba bakorana kenshi mu ntumbero yo kuraba ukuntu borahurira ayo mazi mu tundi turere tugize uwo mutumba. Eka no ku mutumba Rangi aho ni muri komine Nyanzarake intara ya Burunga nyene abanyagihugu barigina ivyiza vy'umugambi PAGRIS biciye mu gukingira isi ndimwa no kugwiza umwimbu. Bari mu dusogoro nukura amazi turayakoresha abantu imirima irameze neza. Bamwe yinusu yiheka ndashobora uzoronkamwe umwimbu ngana n'itoni 4 zinyanya. Nizo toni 4 zirashobora kuvamwo hafi miliyoni nka 10. Kubw'akamaro uwo mugambo bafitiye abo banyagihugu nabo nyene ngo bariteguye kubungabunga izo ngabire baronkejwe n'umugambi PAGRIS. Mu gihe hageze igipfuye ku rugomero tuzokoresha inguvu nk'uko twakoze ubwa mbere. Uwurongoye umutumba Rangi arashima iterambere ryazanywe n'uwo mugambi. Uno munsi rero twirata PAGRIS ko yadufashije byinshi mu guca imikobeko ikatwigisha kurima uturima tw'igikoni hano ku mutumba iwacu. Uwo mukuru w'umutumba akizeza ko we n'abanyagihugu arongoye bazobandanya bitwararika ingabire baronkejwe n'uwo mugambi mu gushira hamwe inguvu n'uburyo vyo gusubiriza ibizoba vyononekaye.